Muri rwa rukurikirane rw'inkino zihiganwa ryitiriwe intara ya Bujumbura, kuri uyu w'Imana w'igenekerezo rya 2/0 umwaka wa 2022, umugwi wa SPI wambaye izera ukaba waraserukiye komine Isare, warakinye na Mageyo FC wambaye impuzu zitukura userukiye komine Mubimbi. Urwo rukino rukaba rwabereye ku kibuga kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura, uri muri komine Isare ku mutumba Bibare. Lakini akajitupa nje, hakumkasia moto. Hivyo kwamba tubaeleze kisi vitu vinavyokuwa vinaendelea. Mu gice ca kabiri impande zose zaje zisatira, ariko igitsindo ca kabiri c'umugwi wa SPI kiza kuboneka ku munota wa nyuma, gutyo urukino rurangira ari ibitsindo bibiri vya wa SPI ku busa bwa Mageyo. Urwo rukino rwari rwatewe iteka n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Isare, ari kumwe n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Isare yarifurije umwaka mushasha abari aho, aca anabamenyesha yuko bagiye kubashigikira. Twanezerejwe nuko ababanyi bacu Mubimbi baje kugira ngo tubandanye dutsimbataza amahoro biciye mu nkino. Nagomba rero ndabakeza abanyamubimbi bafashe urugendo barashika hano, ndabasabe bakomera amashi cyane. Byabonetse neza ko ari urukino ruvandimwe, urukino ruri hagati y'ababanyi, uko abanyamubimbi ni hajya hakurya n'ababanyi beza, kandi usanga ari n'imiryango kuko turasabiranira, usanga ari abageni twakuye Mubimbi nabo bakakura abageni wacu. Muri mwebwe abanyamubimbi rero musanga muri imiryango y'iwacu, sivyo? Rero twakinye urukino ruvandimwe, cyo gituma urumubona urukino rwangeze neza. Rero akina babiri ngo haburana babiri hagagirana. Turakeje umugwi waserukiye komine Isare kubona watsinze, waronse intsinzi, tukawusabira kugira ngo utere intambwe uje imbere amaguru, kugira ngo umupira w'amaguru tuwuteze imbere. Turazi ko dufise abantu bafise ubuhinga bazi gukina, ariko babuze encadrement. Mugabo nagomba bamenyeshe yuko kuva mu minsi heze, muri amezi abiri aheze, harabonetse inzego nshasha ziserukira umupira w'amaguru mu ntara no mu makomine. Murazi ko ariyo vyahereye. Ubu rero izo nzego zavuze ziti abajeje intwaro nimudushigikire kugira ngo tugarukire umupira w'amaguru mu ntara Bujumbura. Ari naco gituma mubona izi nkino zaciye zitangura, kandi murabona yuko haba intwaro n'abandi bose bagejwe gukurikiranira hafi ibijanye n'igihugu. Twese turaza kugira ngo dushigikire umupira w'amaguru. Nibaza ko atari ko vyahora mu myaka iheze, sivyo? Siko vyahora. Ubu rero mumenye neza yuko tuzoguma turi hafi yanyu. Ni Mubimbi nibaza ko ari uko nakekeranya nabone ndazi ko babakurikirana. Asanzwe baserukira ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine Mubimbi, aratubwira uko yabonye iryo higanwa, mbere agatera n'akamo ababishoboye gushigikira igisata c'umupira w'amaguru mu ntara. Mu bisanzwe muri make imwe twakiriye rino higanwa mu ntara ya Bujumbura, cyabaye ikirore gikomeye cyane mu mupira w'amaguru mu ntara yacu, kuko ibi biriko biraba bisanzwe nk'imboneka rimwe, ni intambwe tubona yuko isa imeze neza ku ruhande rw'intara yacu, na cyane cyane ku gushigikira umupira w'amaguru mu ntara yacu ya Bujumbura, kuko tuca tubona yuko iterambere rizoca rinyaruka kwihuta, na cyane cyane dufatiye ku bakunzi b'umupira w'amaguru habe no ku bakinyi ubwabo. Twobamenyesha ko igice ca mbere gishiri ca nyuma kizoba kuri uw'Imana igerekerezo ry'9/0 umwaka wa 2022, aho umuce wa mbere uzohura, urukino rwa mbere ruzohuza komine Isare na Mutimbuzi, urukino rwa kabiri ruhuze iyizoba yatsinze hagati ya Mutambu na Kabezi, hamwe n'izoba yatsinze hagati ya Kanyosha na Nyabiraba.